Yaraje mu Burundi ngiraje mu rubanza rwa wa muhimbiri Fernando nabonye mu mantuze yarimo mu rubanza yari uko mutajanye kandi ALVIN jewe ntiturabagenzi jewe mbona noje mu manza z'abantu je tutarabagenzi gusa ivyo nabonye kandi ewana ndamushimiye vraiment yakoze ikorwa cyiza mugabo ahantu yambabarije rijya gongo yari yambaye igongo ujya mutego w'imbeba yari yambaye kirato canke kijya nyene kiya kirato n'umutego w'imbeba mama nasanze abasani nimba arakaroge mugo umuntu yitwa ko yabaroze nukuri ko Imana ntiyakaravye rujya rwatuzi kugiye kwicara imbere ya sobo uko na nyoko bugwe uca uduza umenga uri Goliath n'amatwa asumira ngo nukunuka gwaranuka ahubwo rujya rwatungira yagwivye orege rafsururato rumeze kujya misi yose je naho kajya kaguta tutazinanya ariko sabwo ntabwo numvise ngo ntabwo ari akana kabi gena mumushigikire vraiment mu supporting urukundo basi twerekana urukundo ni bo je ni yaba mfise umwanya nogiye naje nibishika nkaronka umwanya nzo kwitupayo ni bo ntana kimwe muguru umva aho napfuye ko Sharon yavuga ati ngo iyimbwa ngo CHEVAL ngo kera ngo akoresheje amajambo je nta muntu numwe azi kera hiwanje kandi kera hiwanje jewe sishobora kuhavuga ko ndanahavuze hari nabontinya urumva bakagutinya akavuga ati umuntu vraiment ashobora kuba jewe kera hiwanje nta umvuga ko ntihanakenewe ubwo buzima je mba ndi muno munsi nubwo nyine kuba nibereye mu gihugu kirimo amahoro ni fresh bidoga ngo ibitoro byarabuze biboneka bibura je naho ramva ku musozi wa Mboza ngiye ahantu bita mu Gisovu nkava mu Gisovu nkaca ngenda ahantu bita muri Gasarara mbari kandi aho hose naba nikoreye n'umuzigo ku mutwe hamwe tumbwira ngo ibitoro nova mu Kabondo n'amaguru ushika muri ville ngaho niki webye naco bimbwiye yanye turabanye uko nyene mugabo sometimes nyene ndanokora nkiruka kime kandi nsumira ku Musaga nyene ntumve ngo tubanye nabi mboga niyo ziri nako aribo bana beza batanga batitangira itama barabakazoza n'abana beza bro batanga batitangira uretse gusa ko bigira ibintu byatari nayo bundi bwo gusa n'abana beza je tubanye neza mubanye neza cyane umva Musaga urumva kubona ubwo muhavuga bugiye ukunda ngo cucamiza mu kanwa bo ku Musaga n'abakobwa baho nabana baciye ubwenge cyane uzubira ni n'abakobwa bakerebutse cyane bano umukobwa wo Musaga mwashobora guhura muri ville yambaye neza asa neza muga mu ijoro ugasanga nyara mu kagopo anyara mu kagopo mu ijoro bukeye uzurabe ingo nyinshi zo ku Musaga uzosanga ububido umanitse ku mabati hejuru aya bitashe mu ijoro byiborerewe binyara mu bukopo umutaga bacamanika hejuru urumva ko nako arakantu bahajya barakoza akawoderi bakakoza camanika uzobusanga burya buntu menga n'ubuparabolize menga ni parabolize bw'ububido abibirira bivuga kubw'imirimo yawe yashimwe n'uwiteka rondera impara ya nziza inuze n'akavega hiye ha murgesho nzora abantu byanditse muri bibiri ariko biri cyo kintu kumenga kiri muri bibiri wiyandikira biriyo kubw'imirimo bo ndongore mba uraze gituma Yesu Kristo yasubiye mu ijuru atarongoye ega Yesu ntari yazanye no kurongora aha cyambere coco DJ Pole ndagushimiye cyane kandi Imana iguhezagira burya ntuma ibiki amafaranga yiki je ndahabwa amafaranga ya gusa ashobora kugucorera ancorera je ndakenye araza naho ndamucorera je ndakenye ancorera iki vuga twumve ko atagufasha jewe nkunda umugabo agaragaza ibikorwa apana ibintu byo gupababiza gusa mushukwa ku munwa nk'impene kora ibikorwa bigaragare DJ Pole baramuponza abantu benshi n'abasani benshi ngaha ko atacu yafashije umuziki w'u Burundi ivyo bitera amatacu vyabafasha tani ikintu na kimwe mugabo hirya ejo byarigaragaza Chameleone yaraje Chameleone ni artiste akomeye cyane gose mugabo umuntu nkujya bagaca bashirako nakakabwa ngo ni Satubi kari sindiri mbiri hit nivyo kwera indimbo nziza mugabo ntikibuza kubimbwa none icyo kintu kumenga kugira indirimbo iri hiti no kubimbwa ivyo ni ikindi kintu kugira hiti no kubimbwa ni ibintu bibiri bigabuye
Oyo rikare nkore. So rwaza kwicisha ngaho ndabira netete. Okay. Tabora meme. Turagi. Yes akunzi ba Star TV. Amahoro y'Imana abane namwe muri hose ndazi ko muri benshi mudukwekena ndetse mwana dukunze dukundira ibikorwa byacu. My name is Mr. Boy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, King of Ladies, Mr. Danger Man, Mr. I don't care. I love support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Only my job. Mugahanga Star TV. Mwitu musaza tumaze korana byinshi bitandukanye, tumaze korana ibiganiro byinshi bitandukanye baza ko muri bamwe mu bantu mukunze kubikirikirana ndetse munabikunda. Naho turi kwa Mugahanga Star TV. Araberewe asa neza muramubona bamwita General Rupfu intumwa y'16 yashitse Mugahanga Star TV araberewe asa neza cyane no mu bantu bambara neza bamwe twita dukunda kwita abambazi beza cyane umwanya turi kumwe ameze fresh imbere yuko tubandanya birebire murajya amazina wari kuragogagura mbwira iryo nyoko wawe azima mama wanje azi Star Boy the Sheep me niko gwamaga ku musozi ngo Star Boy vuga izina ryo wajukura Star Boy the Sheep ni jampamagara ega nivyo bintu byo kwisirimura mukita amazina omenga je ni General Rupfu nakazina koroshe kuvuga n'umukecuru avuga General Rupfu Ijyo mama wararize arabizi arabishwa ni General Rupfu akumeze neza 13 fresh wambaye hereni rihenze man waribonye ari umugabo wa Sharon uri no misi ngagezweho twubahane rero kuntera umwaku twubahane kandi nguma ndababuza kuguma muzana kiya gifyondo muguma mukizana mu buzima bwanje ariko ntimwumva canke nawe muragikunda oya jenza mbona gikora challenge ati CHEVAL mushiri wanje like je n'umushiri wiyo something like that yeah arabigaragaza basi wundi wewe ku ruhande gwiwe arega umuntu ashobora kugukunda ariko we ntumukunde none yo nkunda none wokunda guta umuntu mutazina mbe ubundi ho kijya kinyamaswa kumenga canewe n'imvubu none jitwuhurira he nakiki uya guhura nibisanzwe urazi urukundo ntirucagura none urukundo we ni wafise urukundo urumva ubwo rukundo rwamutaye kuri jewe isasa none nimba yarabonye ati General Rupfu burya turamacingana kumbure aho yuri igiti cy'amahwa ari gusa ariko umeze fresh cyameze fresh ndashimira namusaba kunzi bawe basi mbo ndabaramukije cyane ko nenda nabakumbuye Imana ibahezagire Imana ibane namwe kandi Imana ibahe kuramba niyo ndamutso y'abantu batumwe n'Uwiteka dukoresha abantu batumwe n'Imana intumwa y'16 na gatatu ya gatandatu ntiharagira kwisi ntiharagira nabandi bazokwirikira mu bindi binjana jewe ntakiriho nareretse umukondi ijuru aripfiri waragiye narigiriye kwa dawo mu ijuru urabishika ukiyumvira ati wande nzocika bigenze gute erega abantu twemera Imana keshi ntidutinya urupfu none kandi ndi General Rupfu none noce ntinya urupfu gute kandi narapfuye naripfiriye sigaje nyene ariko urahe vya bimara byo kumusaga bitazokubuza ijuru nyene turabanye uko nyene mugabo sometimes nyene ndanokora nkiruka kime kandi sumira kumusaga nyene ntumva ngo tubanye nabi mboga niyo ziri nako ari bo bana beza batanga batitangira itama barabakazoza n'abana beza bro batanga batitangira uretse gusa ko bigira ibintu byatari nayo bundi bwo gusa n'abana beza je tubanye neza mubanye neza cyane umva umusaga urumva ko nubwo umuhavuga bugiye cyukunda ngo cyucamiza mukana bo kumusaga n'abakobwa baho nabana baciye ubwenge cyane uzubira ni n'abakobwa bakerebutse cyane bano umukobwa w'umusaga mwashobora guhura muri ville yambaye neza asa neza muga mu ijoro ugasanga nyara mu kagopo anyara mu kagopo mu ijoro bukeye uzurabe ingo nyinshi zo kumusaga udosanga ububido umanitse ku mabati hejuru aya bitashe mu ijoro byiborerewe binyara mu bukopo umutaga bace bamanika hejuru urumva ko nako arakantu bahajya barakoza akaoderi bakakoza bace bamanika uzobusanga burya buntu menga n'ubuparabolize menga ni parabolize bw'ububido cyangwa usanga abantu bo kumusaga batinya gusoka mu ijoro petite mu ijoro gasanga byinshi babyiborerewe ntibabizi ibyo birimwo byifashisha akabido tuvuge babanyuba inzoga bavuga ko barundi sinywa cyane rega umusaga niyo yambere itunze abakobwa b'imborego abakobwa b'imborego benshi baba ku musaga kandi ngo amato nsumira ngo harutubare twinshi
Kumusaga mbo hari utubare twishi twisongo n'ugwagwa none mu kumusaga utoronka hanu nywa cafe muga Rugombo usanga guza ukatizero ushikira muri Rugombo ugarutse Rugombo kabisa turi kubona CHEVAL muri umwanya ariko kandi Imana igumihezagira ngo mabone uhindura imodoka ku mwanya mbo guhezagira ushobora kufisa ahantu wiba abantu nyene mu buryo bwiza mu buzima je je nivye sifatwe je mba n'umugabo erega kawe n'umuntu w'umugabo ntakwiye gutegura iyo akura amahera we wiba ugirane we ushikana amahera gusa nta bindi rero byo uvuga ngo kwiba utiba ivyo biragusha umugabo tizo kuba afise amahera wewe urumva ino turayifise mbo ahi wanje ndayafise nyene wambara n'utuntu turenze mwana ibisi by'umwaka gusa nuko ntakunda ibintu byo kandi birasanzwe wambaye inkona Nibisa aya iyi ni egre mugabo si inkona ni egre hagati y'inkona ni mbonera kure navuze ati umusaza nyene ngira ahubwo nyene umgiye inkona nce ndayibagira ahantu nayishize ahubwo nzogenda kwitora ndi mbonera kure kwiri aho ntubeshe kabisa kirira kuba twarabahonyoyesha mukombozi umugenzi wanyu kutamuhaye ijira mbo mukombozi gusa ahubwo reka ndanamushimire burya je mukombozi namukunze mukombozi ndamwemereye 500 je ndabivuze nga 500 uzomuha uramumbwira ati CHEVAL general rupfu yakwemereye 500 ayo mahera nahandondera ku mugoroba ndayamuha ati gute je ndakunda abantu babahizi none mukombozi kwiyumvira gupambana na CNDD FDD akiyumvira ati je ngomba ngene nanje mpima umuti uwo muntu abakomeye habwo mukombozi akwiye gushigikirwa abakomeye kwiyumvira ati je nanje ngomba ngene mpambane manu ujya muntu naramushimiye cyane mukombozi 500 ndayeme umuhi nimero yanje ntaba ku mugoroba telefone ndamwe 500 mukombozi bamwemerera 500 bijya ndabikunda ugwaruka tubone kure twipime aho tuza tugenda turaponda ibyo duponda ibyo duponda mukombozi n'umugabo bamusubije ziriya miliyoni 3 yatanze cyo guterera none numvise ko ariyo benshi yarushije kandi bikovonga none wumva atari umugabo naho ntamutoye mugabo ndamushigikiye mukombozi uri umuntu w'umugabo hari umugabo n'uwipima akaja kuri tere pana kuguma borogera gusa munyo nk'igikere ja kuri tere wovuga ati uramusapotinze inoti ya inga ya 500 wowe wambwiye ngo ufise umugore mu diaspora be wa mugore afise isura nk'igitumbura muracari ku tera mugore ngira mwafise amabara nk'ingwe Wenda mwebwe abo ba diaspora muguma mwikunda wakaza ko uri siri yuko uzorumesura amakareso yiwe je nta musheringira man nta musherugira be umwe ni mahuba ni umwe aho rupostinga ngo nimba ari mahuba nimba ari marohe nimba ndabizi byose ujya ninde ujya ninde numu ex wa umu diaspora usanga wara mukoko ibufaranga bwiye bwose mucura muhera je nta mu diaspora none abajene bubu kubera iki none kubera iki mwishira cyane kuba diaspora ko mbona nabo nyene babaye imbwa bakenye eski none wabonye Ibra muri Tanzania ko yaje kurongora mu diaspora mu Burundi mbo ivyo vyabaye Ibra je ivyo ntumbarire ivyo birabasha je nimo mvuga wewe wowe gushaka kumera nka ALVIN we nca ndakumva shaka kumera nka ALVIN ALVIN niko kikundira ubuzima bworoshe ALVIN bari muri Kenya ngo we yaragarutse mu Burundi muri Kenya niyo yiberura bizi bo yaraje mu Burundi ngiraje mu rubanza rwa wa muhimbiri Fernando nabonye mu mantu ze yarimo mu rubanza yarimo nuko mutajanye kandi ALVIN jewe ntiturabagenzi jewe mbona noje mu manza z'abantu je tutarabagenzi gusa ivyo nabonye kandi ewana ndamushimiye vraiment yakoze ikorwa cyiza mugabo abantu yambabarije Rijya gongo yari yambaye igongo ujya mutego w'imbeba yari yambaye kirato canke kijya nyene kiya kirato n'umutego w'imbeba mama bwa nasanze abasani nimba rakaroge mugo umuntu yitwa ko yabaroze nukuri kw'Imana ntiyakaravye rujya rwatuzi kugiye kwicara imbere ya sobo uko na nyoko bugwe ucu duza umenga uri Goliath Namatwa nsumira ngo nukunuka gwaranuka ahubwo rujya rwatungira gwivye orege rafsururato rumeze kujya misi yose ngira ni rujya yo yarivye aya vraiment ana muraba makara ntimuburubeya kandi Imana ibahezagire yaje kubahezagire je kintu novuga coco nibaza ko mariage n'ikirato biratandukanye wowe usanga yashize mariage imbere
gukora ubukwe erega mva ndaho barira ikintu kimwe kawaida nk'umuntu w'umugabo ziya n'imanza zo gusozera urubanza rwa mariage hajya uri kurasozera imanza ziwawe zo kuryohe gukiri muzima uco mbwira umuntu none nta bahanuzi mugira ikibi ciza mugaza basani nama navuze bigira ko ibintu byose babizi je nase kuvuga ko iyo mvuze muca mvuga ngo ndahamba ngo abasani ngo ndabonera abantu navuze reka numviriza abandi nabo ko ivyo bintu nabibonye jewe jenyene muri sanganiro wawe urabona ko namwatatse narinzi nti azoca hindura basi ikirato nukuri kwimara ucyuma oya usanga bijya ari byo bakunda abastari kugira yambara ikirato gitandukanye n'abandi oya burya n'ubuhimbiri uzi kugiye kwicara imbere ya sobuko burya mu bantu bubaho sobuko na nyoko buko umuntu aguhaye umugore umuntu aguhaye umudodo uzododa gushika upfe waca wambara ingamiya abararinda icyo ndabakundira murarinda komeza kurinda murarinda none nta bahanuzi muba mufise nibaza ko aba artiste bamwe babashaka kwambara bitandukanye n'ivy'abandi ivyo bitandukanye gute urazora ba Jay-Z ba Chris Brown bane nabandi iyo bagiye mu manza barambara bakikwiza costume nziza none Fernando niki cyangwa akambara akamiriware keza ari birato vy'urubanza ikintu cyose gifite umwanya wacu ugiye muri piscine menye uko wambara ugiye muri mariage ugiye muri anniversaire ubu ufise ukuntu wambara ivyo bintu byo guma mwigira bakabizi ngo abastari ibiki mwambwamwe mukenye oya amafaranga ni abari na rushasha basi rujya amafaranga usanga yafise kugira amafaranga ni kimwe jewe amafaranga atagaragara ntuzumbwira ngo ufite amafaranga nimba ari condition z'imiti zabo bapfumu muba mujamwo bakababwira ngo uze wambara ikirato kinuka uze gutera umuntu ukosoba uko na nyoko bukwe eto ndavyanse reka basi tuvuga ati felicitation kuri Fernando ego yakoze igikorwa ciza byaranshimishije no kuba yarakoze yatwaye ujya mugore we banavyaranye yabaye seriye n'abandi ni babe seriye ego ni vyiza biraryoshe baba basibaze bariyambika umutama n'abasani kuko nkubu hari ahantu ushobora kugenda kurondera umukobwa w'umuntu bacumva gusangura umusani ngiyo ngo mwana wanje ngurabaye ihumbe ngurabaye irumbeje ngugeze mu basani batungo yo meme oni barongora ngo batera indabigira nibaze barakora ibikorwa nk'ivyo ni fresh kabisa n'izindi mbwa ziri inyuma zirongore mugabo apana kuzabarigira ko bazi ibintu byose je nta nshuti musanifise simuramo ugena na ALVIN na Bifeso ndofro turazinanye tugasangira none mucamo inshuti n'umuntu uzogwara ntamenye ko wagwaye abo mubabusangira utuye n'abantu dusangira nk'utugena mu ibare Starboy turazinanye ngo tunywe inzoga baguhe nanje bame hama bigaherera naho cumbwira ngo turazinanye ndabwiye ati mfise shida ya 10 million kopesha 10 million ngura yamara nanabonye rafuwa pase ukora ishugwe riri mu buryo hari ukuntu bashiramwe amafaranga biriya byose ubura umukonesere wavyo ego bijya ndabikozemo imyaka myinshi cyane ndabifisemo uburambe kwiri kabisa bisigura ko design nkazijya anye gukora amashugwa abantu gushira kwa amafaranga n'ibindi byinshi ibintu byose bijanye na decoration na byose ndabizi cyane kandi ndavyumva kwiri kabisa la fois passée washize kuri TikTok video ugerageza kuvuga uburyo hateguwe show kuri ETS Kamenge iyo show irabura abantu ariko nubwo mu nyuma bagiye baragaragara baraboneka baje muri show wagize icyo uvuga uranavuga ati bemwubaha izina bita DJ Paulin ego benshi bakibaza ati mbega CHEVAL nubwo tukanarigiye badakurikirana ibintu by'imiziki ibiba ariko kandi byangiye kubona bishikuka nabikurikirana izina DJ Paulin uno munsi uritahura gute inyuma yo kuvuga ati je ndahagaritse gukora amashow ndahagaritse gukorana n'aba artiste mu Burundi uno munsi nka CHEVAL izina Paulin guhagarika gukora amashow niki ubibona gute n'ingaruka mbi ubona na cyane ku ba artiste ni yahe cyambere coco DJ Paulin ndagushimiye cyane kandi Imana iguhezagira burya ntuma ibiki amafaranga yiki je ndahabwa amafaranga ya gusa ashobora kugucorera ancorera je ndakenye araza naho ndamucorera je ndakenye ancorera okay vuga twumve ko atagufasha jewe nkunda umugabo agaragaza ibikorwa apana ibintu byo gupababiza gusa mushukwa ku munwa nk'impene kora ibikorwa bigaragare bigaragara DJ Paulin baramuponza abantu benshi n'abasani benshi ngaha ko atacu yafashije umuziki w'u Burundi
ivyo bitera amatacu vyabafasha atani ikintu na kimwe mugabo hirya ejo vyarigaragaje Chameleone yaraje Chameleone ni umu artiste akomeye cyane gose mugabo umuntu nkujya bagaca bashirako nakakabwa ngo ni satubi kari Kirisi indirimbo iri hit oya indirimbo iri hit nivyo kwera indirimbo nziza mugabo ntikibuza kubimbwa none wa icyo kintu kumenga kugira indirimbo iri hit no kubimbwa ivyo ni ikindi kintu kugira hit no kubimbwa ni ibintu bibiri bigabuye turabandanya kuri DJ Paul je muri arena naragiye ivyo vuga ngo sinkwirikirana umuziki wona tanga ukurikirana ibintu by'umuziki wowe ukiri inyuma y'impene ukiri inyuma y'inka wambwa n'intama urumva jewe hajya nararavye muri arena hajya arena yujujwe n'abakiriya babo bama baza gusororaho abantu bahakunda nka jewe uzubaza bajya basekite bose jewe muri arena njewe nka gatatu muntu cyane kandi uravyumva nduwa hajya abantu mbanze imisi yose ukuntu baba bangana bisigura rero bajya abantu bari muri irya show n'abantu bari baje kwirira uburyo bwabo nkuko vyama ariko urumva Chameleone nivyo arafise abafana benshi kandi cyane Chameleone n'umurimvyi mwiza cyane ujyane ni shamba rinini urumva abari kuza kumuraba bari kubana benshi ariko abantu bateguye ibiteramo ahabwo ngira babishizemo n'inzigo bice bibananira nico kandi ikindi cya kabiri naco nta giteramo nkajya gikomeye cy'umurimvyi nka Chameleone wo twara mu Kamenge erega abantu baryoherwa bakunda show n'aba bantu batobato bari kugitwara mu Kamenge cyari kubera yari kurondera ahantu hanyine centre ville umunyakamenge agafata bisi imwe umunyakamenge agafata bisi imwe aje ngaha umunyakanyosha akava mu kanyosha afata bisi imuturanga apana uva mu kanyosha cyangwa musaga afate iyo muri ville yongera afate yindi izo nazo muri amasaha y'ikirori urashobora kuzibura kandi nivyo urazi ko ibintu byo kwiyunguruza atari kirenga ngaha bica bigorera pore akoze sho ayikorera hanyene hagati kuburyo n'ushaka umunyamusaga amenye kwidodera irege avuye muri sho aca tera irege aca koza mu gasekebuye akajabuka aba yibereye mu nzu uwakanyosha byase nuko nyene uzova mu Kamenge utera irege no kugenda gushika muntu uze mu kanyosha za Nyabugete nahe biragoye cyane DJ Paul rero ahantu habarira DJ Paul amasho yiwe aba ari VIP DJ Paul uzuraba amasho yiwe usanga harimo babana nyene y'amasura tutabona bwabwiza igihugu cyambaye cyabana beza nibo twe tuba dushaka kubona wo uri mu bantu reba bava mu rugo bagiye kurabo bana none nojyoherwa n'ikije je mu kabare ngasanga nta bakobwa bari yo nca soka none nojyoherwa gute nta muhunga gusereva mbo kunserva mugabo je mba nshaka ibitwenza mfizi twenza mfizi kawaida ahantu hari abakobwa beza ifizi iraseka ibonye no kawaida ugiye hano ugasanga hari abakobwa beza urajya n'amafaranga utoriye kubera umutima uburyohewe niyo mpamvu tubare tumwe bazana ivyana bisa neza ego bijya nivyo vyiza nivyo tuba dukunda pana kuzana incoke zacotse ubusuma bwiye ne ubonye ivyana ugature kuri inoti yawe numva nani uburyohewe ubusahuwe gute n'uburyohewe mu buryo bwagutse uryohewe urumva uryohewe uraryohura re kuri inoti urimbwa naho uringumye ariko kandi cyamaze kino kibazo wibaza ko ari igiki cyatumye kumbure arena igaragaramwe abantu basanzwe bahasohokera abandi bantu badakunze kuhasohokera baba bake cyane gusumba baje kuraba concert ya Chameleone wibaza ko ari igiki ikibazo cyabaye n'igiki ikintu ca mbere sha iyi show nta promotion bayihaye ihagije umuntu yaguma abobota amiprone naguma mbona postinga muga ntaco vyafashije oya ntaco vyafashije DJ Paul ni bamwubahe ico kintu niba kimuhebere bugingo tutararonka erega abo bose bariko rabikora oya zogaruka nawe nerega amahera yarayinjiza ego arinjiza erega twe duraba ko yinjiza turabo umuntu atanga umunezero none sama yose ihera tasho turiye nga mu muji hagati abantu tugira amahera tubure naho tuyarira ariko ariho zarariza kigingi sama comedy ivyo vyarari nibiki vyabasama ivyo biratandukanye sho yo gutwenga sico kimwe ni umuziki oya nimbuzi mu bihe bihitiye tujya za happy people bariyo Mr Kirisese uwa satubi nta sho nta bishashe yoza zanye ngaha abantu barashishwe afise indirimbo yakwije umuriyoni w'amavyuzi mbi vyagumazana kandi akupfu turiko mbi vyagumazana
indirimbo nakubwiye sinayanse nanje ndayikunda imeze neza mugandetse kubesha abo basani wowe uri muravuga naho mwavuga ndabaponda nta musani n'umubu yokora sho ngaha centre ville ngo aronka abantu amajana 3 yaba Fizo yaba Kidumu yabande bifese icyambwa yuzuza yujuje niyo tegura sho kayitegura so hehe aha muri centre ville ashobora kuyitegura kuzuza bivanye n'uburyo yayitegura bifese ahantu amugisagara ca Bujumbura yoronka abafana ni mu Kinama Kacugenda ari azagatumba he nta sho yokora ngaha centre ville ngo aronka abafana ngo arujuje basi mbwiro wowe wemera ngaha yokora sho akuzuza ni yuzuza he dramati yotegura sho akuzuza habwo mwe mu bamwacomye urutagosoye ubu abantu barashishwe uri muzana ngo tugiye kuraba ngo dramati nde ugiye kubereki ugiye kubereki sho imeze fresh nibijya pora hora kora ukazana umu artiste wo hanze akaza cyangwa akazana bimwe by'aba DJ nka bimwe yahora akora kuri Happy People urumva tukajya umuziki ushika mu gitondo tukaryoherwa amafaranga aheze tukagenda kurotira yandi tukaryoherwa erega iyo wakoze hamukunguka umwimbo wawe ukagenda neza irifo ko wirekura rero ukaryoherwa na Bibiliya bivuga kubw'imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka rondera impara ya nziza inuze n'akavega hiye hamuryesho nzora abantu byanditse muri Bibiliya ariko biri cyo kintu kumenga kiri muri Bibiliya wiyandikira biriyo kubw'imirimo bo ndongore mba uraze gituma Yesu Kristo yasubiye mu ijuru atarongore ega Yesu nari yazanye no kurongora mbo Yesu yaje gukora yaje kuducira inzira ku buryo abamwemera bose bazoshira ikirenge muciwe none Yesu uraze gituma yagiye atarongoye kupfa ku dedemba ngo barongoye Yesu byari byemeye ko arongora kuko Yesu ni byari byanditse oya noje sindi umwana w'Imana n'umwana w'Imana atarongora n'umwana w'Imana ntiyanya muri kajya kanya yari Imana mbega Yesu ndakubaza ikintu kimwe uzugende ico kibazo uzonzanira inyishu wose ngo waravye sinema ukwikirana apana sinema manzureke uzurabaza abantu basoma Bibiliya cyane wisome Paulo yaravuze ngo nguwo bikundiye nguwo bikundiye uwo bidakundiye na arabireka urumva uzorongore arongore uwo bidakundiye nabireke ariko umenye biriya byatumye tubona Adamu na Eva bisanga bari gusa bagiye hari abavutura icamwa kiri hagati y'ibiti bibiri baruriranye mugabo bijya navyo nibyabo kumenya ariko buriranye hataragera hataragera na wewe utarabireka jewe umva style boy ndakubari ikintu cyo kurongora bo keshi abavyeyi nibo bakunda kuvuga ngo none ngo uzorongora ryari ngo ushaka ngo nzopfe ngo ntabonye umwuzukuru canke je namubwiye none mama we gihe warongorwa je niho nari je warantomi hari umuceri wawe nari none igihe cyawe ni cyagera ukagenda je nzorongora nta kibazo ushaka kurongora adahari apana ngo adahari hajya kurongora hari ibintu dushikako kubwo igihe cyabyo kigeze none wowe ntiwari washushe n'aba diaspora hajya wari murarondera amaviza yo kuja hanze twe turabana bo ngaha twe tuja he none ntiwaga umupost ujya mugora afise amabara nkingwe hajya ntiwari mu target wari ufise ntiwari uje hanze none mwahebanye bigenze gute none nibishika abantu bagahebana si bisanzwe ayo usanga yarakwimye amahera ayo usanga wewe chef mvise nenda kubwira ikintu kimwe mu bantu batabaye kwera amahera y'aba diaspora ubu ntiyagira umuntu avuga ko yamaye amahera je nta mahera mu diaspora ama views akaraba ikiganiro cyanje bikaba birangiye aba diaspora bu barakenye barumye ntibaze baraduhenda bagenda ku mazu y'abandi bifotoza barumye kera atwara gatamwe ntamwe akanota afise naka akafise nakiwe n'umuryango wiwe noje ndimo mu muryango wiwe ariko muri guza hajya shaka ndakubwiye ko aba diaspora igituma ubu ivyo mu barondera ko batabaha nabo nyene barumye abo nyene barumye kera mu diaspora gucoreye $1 none ubu n'ushaka gucora cyabwira ngo afise ari mikashi nari mikashi nanga usanga muri banki byorohe gute nta kurenza 200 ubuzima bwa sisi yose Imana ntiyashaka guhezagira no ngaha mu Burundi agafuzo karonka oya je aba diaspora bankurikirana bampa views n'amafaranga yanyu mu mpaka nisi muranda yabasega murabizi nani ufise umwuga ntukora nta n'umuntu ambeshejeho kiretse ko ari views bampa respect kabisa byo birakwiye ibisigaye navyo ufise amaboko ufise akazi ufise umwuga ironderere bike vyiza bihezagiye nta bindi
kabisa anuko uko biri kose nibaza ko uno musi CHEVAL tugeze kuvuga numbwira ati ngo ngomba gushira hanze umuziki hariya warabihevye cyangwa wabonye atari ivyawe mbo jewe gushira mbo oya sikuvuga uko aha dufise impano nyinshi gusa jewe hari ibintu ntakora kumvo tuvuga ngo ngiye mwihiganwa canke ngo namafaranga ngiye kuyora je musi nasohoye umuziki nzogusora kubera navyumvisemo kandi ndabikunda kandi je nta nabafana nkeneye ngo nkeneye abafana ngo baza kunsupportinga ngo bafashe no umuziki ndagusohoye ukunze fresh tawukunze reka kosi business nzoba ninjiyemo oya azwari kuryoherwa nta bintu usempanura yakivyera burongore mugabo kurongora ni kimwe star boy ubundi wowe uzi gute ko ntaraye ndongoye basi kora ubukwe bazi gituma abagabo bo batarama harya n'abagore barimo uza murayaga n'abantu bubatse tubwire nizo nkuru uza murayaga n'abantu bubatse wese wawe ntihari bwahubwire ngo kuri uzobona none rya jambo bibaza bisiguriye zobona uburyo ubuzima bugoye kurubone okay kurongora ni kawaida umusore akuze ararongora akagura umuryango yaba umukobwa niko kuko ibintu by'amashoshosho bo urashobora no kujya shofisi umugore iyo warose umugore mwihuriza kandi umugore mwiza atangwa n'Imana rero mu gihe reje iyo Mana yoba itarampa uwo mugore reka mbe ndarindira gato kandi si ibyo sindimo ndarondera abo bagore ndimo ndarondera amafaranga kabisa tutera nk'aba ariko baregereza ku musozo usiko wa NAT uregereje nibaza ko CHEVAL azoja gushigikira NAT kwera ko ari mugenzi wanje ya wera ko ari umurundi kazi n'umurundi ni mushiki wacu tuje kumusupporting ewana kwera bafise umwanya bazogende dukunda ivyacu je naho kajya kaguta tutazinanya ariko sabwo ntabwo numvise ngo ntabwo ari akana kabi gena mu mushigikire vraiment mu supporting urukundo basi twerekana urukundo nibo je ni yabafise umwanya nogiye naje nibishika nkaronka umwanya nzo kwitupayo nibo ntana kimwe uburyo ukoresha TikTok uko kuntu utukana nama mbona ama commentaire atandukanye iki niki nubwo ntakunze kubona uzira ikinga naki ubone ugaragaza ko azibonye hari cyo bibiheza bikica kuri CHEVAL yatuswe n'umuntu kumbura akamubwira ati cyo kigugu iyo mbwa iki ibindi bitandukanye je ntaco bimbarire none vyombwiriye kandi cyakabi naco byo jambo nayo kubujije uvuga ngo jinda tukana je sintukana ntanga ubutumwa uko urumva kubera iyo abantu tukana bijya bihumbi by'abantu binkurikirana ntibaba bankurikirana stadiri yuko hari ababikunda je tubona mubwiye wowe nimba nkurikirana yuko hari ico wakunze nimba ataco wakunze wewe gumuraba gusa hari gihe ubutumwa bwawe nawe buzogushikira uzokugwako nta bindi byo nabivyo kumbwira ngo ama commentaire yo gutukana yo kugira je sintukana bobo ni bantuka je nibaza nta kintu wovuga je comba batse ngo ndamututse ngo iki niki ngo oya inyuma yo kuvugwa yuko uri mu bantu baborozi babigeme na cyane ko wagirijwe ko abigeme bana urabarembeje jana nzi urumubwira ko noroye ibitungwa unzanye muri iyo myaka bandanye witwa bakwisa umworozi wabigeme twabonye usigaye uri umworozi ni w'ibitungwa abigeme tuvuge ko warangije kororana nabo cyane ubu turi mu bitungwa je abigeme ndabaha message y'ubutumwa bw'ukuntu bo kwitwara nta bindi ibyo byo kumbwira ngo ndaborora mu bindi jewe nkeneye umwigeme ndamugura kandi ngura rimwe mu mwaka ukoresha amafaranga yawe jewe ngura umumaraya rimwe mu mwaka rimwe mu mwaka kugira ngire vidage mu mubiri vidage mu mubiri none n'imodoka itagira vidage iragonga moteri ngira vidage rimwe mu mwaka ngura umumaraya rimwe mu mwaka hama ikindi gihe nibindi bikorwa by'iwanje nkaguma norora so warumbaje kubworozi jewe kintu mbo ubu niko ndorora nivyo warabibonye no ku masitati warabibonye jewe burya nisunze imbono y'akazoza ya nyakubahwa Perezida wacu General Evariste Ndayishimiye je niwo muntu nkunda cyane ndakunda kumukurikirana cyane mbo nkaca ndaba na mutima nawe ukuntu nahora ndarucorera amahera y'ibitumbura wari umucura amahera y'ibitumbura n'ubu turabagenzi cyane na mutima nkaca ndaba ahantu hageze ubu je bica bimpa icigwa cyo kuvuga ko nanje nokora
uretse ibimba nkora nsanzwe nkora no bifadikanya n'ibindi sivyo kuba je nari mwijenda niko ndarondera ahantu ho kurima ibitunguru urumva ho kurima ibitunguru kandi naraharose hasigaye yuko tuvugana na nyene umurima ci tugenda turime nanje mu wundi mwaka nzomutumira papa tingwino rabe uwundi mu generale nawe yakoze ibikorwa gusanzwe ubuzima abajene iracika ikabanda era kuri ivyo vyino uzomuhamagara generale yego ageze kwimbura tuzogira iki nzomuhamagara papa mu nose umujama wacu bya bintu biraduha inguvu erega kugira natwe dutera imbere nuze turaraba abandi bageze apana kuguma twiryama ivyuka saa 7 saa 8 kwa tuja mu kabaro gatangura uvuga amajambo ya muhe ngo Burundi burakenye ngo Burundi ngo nta buzoshika uburundi ntibukenye nawo wova ngaho ukaja muri Amerika uri kinebwe uzogumuri kinebwe uzogumurimbwa mugabo waramenyeye gukora akazi kose aho uzogenda hose uzokora umugabo nyamugabo nta hantu na hamwe atoba bivaye n'ukuntu yitwara rero dukore tutaravye ngo uburimyi tutaravye ubworozi tutaravye ngo wigiye ubudokiteri wigiye iki wewe cyo wokumva cyose wokora cyo guteza imbere gikore apana ibintu byo guma twigira abamungara abasharubaro gusa mumenga twokora ibintu biri high class wa na nyakuba warafata isuka agatanga akaroro keza we nawe uzovyimbya amatama ngaho nkande nibaza ko iyo ngo n'ubutumwa bwiza numvise muri kino kiganiro n'ubwo ubundi twagiye turabwumva uko biri kose dukora amaboko mu muzu dukore wewe iki kiganiro cyawe nimufise abatumire batatu baho umunsi yindi misi fata isuku uje kurima iyumvira ukuntu wokorora ingurube inkwavu ibintu byose biba aroroye ingurube zanje bace baraziroga none sikweri wanyu baroga oya nta utungira iwabo bazirogeye igihanga manje igihanga aho usanga ari umuntu waroze nawe yari yavuze ati nzokwihora oya twe ntituroga manje we nturoga imana izoguha ibindi ntucucika intege tubandaniza hajya nyene kubera aho uririye urahatwengera nge tupambana hajya nyene worore torore turime tumererwe neza ibintu byose bimere fresh apana tuguma tuja kutwidoga nk'ijya mihimbiri ya Pacifique baguma duponda ngo imbonera kure na ntaco muzoshika nanabonye post ya Pacifique aba post erege umviriza Pacifique ndakubariri jewe singa ivyiwe ko n'umunye politique je sindi umunye politique je ndumufana wa CNDD FDD wori umufana ndumufana kandi cya kabiri naco naho nta jewe ni ku myaka mfise we nta muntu yonyumvisha guheba umugambwe cyangwa guheba ico nkunda ngo kubera wewe wowe ufise umuryango wawe ufise abo mukomoka hamwe ufise abana bawe wegenda uhanure bajya nyene je ntumpanure ubundi waramenye impamvu Pacifique yoba yarabivuze mu rugo buryo cyangwa akafata je narabibonye mbo impamvu yabivuze ni impamvu yo gutyoza urwaruka n'inzira yo kutuzimiza avuge ngo imbonera kure ngo baraduhenda ngo baduhenda gute twe tubaye abana tureke gutwagwa n'inzego twitore jewe iyo migambwe uzoyimbonamwo hageze mu bihe by'amatora kuko mbavuga ati ntegezo gutora umugambwe je nkunda kandi ni utsinze bansinze banjohewe cyane icyo ryawe ntibaripfuye ntibaripfuye ubusa banjohewe ibintu byo kuvuga ngo nabireke wewe na ivya pambana nijya ni mbone buraya ari wavuze ati ngari buraya ngo natureke ngo twitwibereye mu Burundi wewe ari buraya yaratwaye n'abana biwe biriwe bose mane yenda gutera inkuru wowe ntituvuka hamwe muri Iraki igihe cy'intambara wari uzi ubuzima twari mu ngene bwari bumeze manu rusasi rwa urazi guhungana naso ari gusa urazi guhungana naso ari gusa ukishitura so wako ari gusa mugiye nk'ibirometero nka 30 ibaze ukurumva wava ku ishuri n'inzara n'iki hajye nyene ukasi ntonge ya mbere usora ho nyena twe twarava muhira isororezo tukagenda nka Bujumbura yose ugenda n'amaguru hama butube twibereye mu mahoro umutekano wakwi je wumva ivyo bigesera ivyo biwerewere biko igihe twamo turajya ama ecran y'ama grenade n'ibiki bo barimo birira amasote n'ibiki niba tureke rero twebwe subije ubwenge nyuma twaja ku ishuri barashe tukaca twiruka none je cyatumye ntiga nigi niyo ntambara nyene niyo ntambara kandi ari nci ngo niziki Cheze nesi mwakanga mw'icenda yose sinashitseyo mu mwaka wa 4 ubwo wize gushika mu mwaka wa 4 none ko uruvuga icongereza ni none sindi umuyuwayi none ngena ndatoragura sindi umuyuwayi umuntu yanyigishije icongereza ni yambwa soro
kaya kari bere kaya kazi congeza iryambwa karaciye ubwenge ajuto ribat numu acteur mwiza kweri muga naho nye nimbwa ndamubitse hajya we ribat ndagwaye gasopo ntuzu nkangishe burya bwongereza aho rumpendesha umugabo vyadanje umugabo mubi yari umusaza arayoboye muri ako kazimbo arabishoboye vraiment big up sana ribat bo jewe mbo ntiduherukaye nkubora heze nk'ikintu c'umwaka unarenga tutabona mugara arashoboye vraiment kandi arakora jene nkunda abantu bakora nkunda abantu bakora bo ivyo bintu byose rero n'ubuguruguru je ngena ntoragura hariya ugenda uratoragura gute ugenda uriba tumwe mugurumva aho nakuya kongera Sharon yavuga ati ngo iyimbwa ngo CHEVAL ngo kera ngo ukoresheje mu majambo je nta muntu numwe azi kera hiwanje kandi kera hiwanje jewe sishobora kuhavuga ko ndanahavuze hariyo nabontinya urumva bagagutinya akavuga ati umuntu vraiment ashobora kubarisha jewe kera hiwanje nta umvuga ko nihanakenewe ubwo buzima je mba ndi muno munsi nubwo nyine kuba nibereye mu gihugu kirimo amahoro ni fresh bidoga ngo ibitoro byarabuze biboneka bibura je nahora mva ku musozi wa Mboza ngiye ahantu bita mu Gisovu nkava mu Gisovu nkaca ngenda ahantu bita muri Gasararambari kandi aho hose naba nikoreye n'umuzigo ku mutwe hamwe tumbwira ngo ibitoro nova mu Kabondo n'amaguru ushika muri ville ngaho niki webyo naco bimbwiye kibonetse fresh kibuze Safi CHEVAL mu gusozera gya dusozera ikiganiro apare yo kuba uri mu designer mu gukora amashurwe n'ibindi ubundi ibindi bintu usanzwe gukora n'ibiki kumbura abakunzi bawe cyangwa abafana bawe bagushigikire n'abakunzi ba Star TV bagushigikire muri rusange ama tugire mu bindi bikorwa so jewe karanga muntu yanje yanditse koko ndumurimyi ubu rero ikindi gikorwa gishasha je ndimo ngomba kujamwo n'uburimyi n'ubworozi hama umuntu yoba afise ubuhinga muri ivyo bintu anyege azombwire ndamurondere hama agira icyo afashijemo kuko nabonye nivyo bintu birimo amahera menshi kurusha ubu bugenegene tuguma turonka yo kurya muga tutariko turaronka yazotunga umuryango kabisa bagufata isuka nje kurima by the way reka nagushimire ku mwanya washoboye gufata kubera ko wasize ibikorwa vyawe ubu nta muntu vraiment ariko biko biracungwa n'abandi bakoze ariko ngoma subire mwenye mari sihuri garenda gushimire cyane ku mwanya washoboye gufata nundi munsi nibaza tugukene muri Star TV ko tuzokora nzoza ni muhira sijyambere ndahaje namanaje natacumpa ndakenye n'amafaranga none ukenye gutuma wipendekeza na mikro zanye n'ubonye ko zagize ahubwo vraiment hariko akora imwe banguriye mikro za $200 bande bakuguriye abakunzi umukunzi wawe wa mugore ntiwamuhevye kora wigurira paraguma mutegemeye ivyagusa ngo bagucangira pambana rero reka uvuga ngo bakubande bakugurire wewe abafana genda ubwire so na nyoko bakugurire angwa abafana yes abakunzi ba Star TV imani bayezagire cyane uba mwita CHEVAL nari bigiwe imere fresh ko bantu mubona kuri micro cyane ko bantu mubona mu bwa Star TV n'umuntu mwiza uzomubona muhuye muri quartier imere fresh this man ari happy ameze fresh kandi ari so smart buri gihe cyose abasa neza oyasigiye cyose ntimubeshe ndabizi ko ubusa neza man iyo umuntu ari mu kazi ngiye kurima mba ndi kurima ngiye gusenga mba ndi gusenga yego bandanye uheze ibiganiro ureke kumugwiza amajambo ataninze kuri muratanga so imani bayezagire respect mwebwe mwese mudukurikira turabashimiye cyane namwe muhezagire